amaraporo ni menshi aturuka iburasirazuba. Abategetsi bariko bahangana n'abantu bose bo ku isi yose. Ibiyaga bikomeza gusurirana biduga hejuru, bigahatira abantu kwimuka. Bagiriye inama abanyagihugu babo yo kugenda burundu. Umutigito ukomeye cyane wo ku rugero rw'9.4 wibasiye ibisagara biri ku nkengera y'inyanja mu Buyapani muri iki gitondo, uhitana abantu barenga 200,000 kandi ukomeretsa abandi benshi cyane. Imyivumbagatanyo ubu yakwiragiye gushika no mu gisagara hagati, kandi amakuru arerekana ko ubukazi buriko buriyongera. Abategetsi bariko baringinga basaba abanyagihugu bose gukurikiza amasaha yo kudasohoka yashinzwe n'itegeko rya gisirikare ririho ubu. Abasirikare b'igihugu bararungizwe, ariko kuboneka kwabo ntiguhagije kugira ngo bashobore guhosha akaduruvayi. Ivyo mugiye kubona birashobora gutera ubwoba cyane. Nimba hari abana muri ico kibanza mushobora kubanza mukabakuraho. None rero gazi ijyana mu maso iriko irakoreshwa. Jesse, Jacob, iminota 5 mbere yuko dufungura. Ego mwana wanje. Frank, ibintu biriko biregereza cyane. Wiyumvira ko dukwiye kugenda? Oya, bariko barazana abasirikare. Bariko bakora akazi kabo gusa. Nico gituma bari hano. Ni ibintu vy'igitangaza cyane hano. Umuyaga uriko urakomera cyane uko amasaha agenda ahita. Aha hantu h'inkengera y'inyanja ntihigeze habaho umuyaga ukomeye nk'uraho. Abantu baho b'abakene n'abatware baho hantu b'intara zimwe zitandukanye bavuga bati, Sheri, urashobora guhindura Sheri? Tuba muri Floride. Ndashaka kuvuga ko ari nkaho vyari vyitezwe. Hariho gufungirwa mu ngo kubera ko imiriro yegereje. Amategeko mashasha atuma hafi bidashoboka guhunga. Nimba mutiteguye, ubu ni igihe cyo kwitegura. Papa, niki bino? Ni umutigito gusa usanzwe mwana wanje. Turamera neza, vyumvikanye. Igisata citeganyakiye casohoye umuburo w'inyamigwa y'inyanja tsunami. Bariko babivuga kuko zone y'inkengera y'inyanja yo mu buraruko niyo hagati ya California harimo intara zikurikira. Ivyo ni biki? Ni gute isizorangira? Ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza kandi kimaze imyaka ibihumbi. Mbega vyoshoboka ko izorangizwa n'akaga ka nucleaire kazovanaho ubuzima bwose ku isi? Mbega no guhinduka kw'isi ubugaragwa, ukononekara kw'ikirere? Mbega ubwinshi bw'abantu ku isi buzotuma haba intambara ziteye ubwoba zishingiye ku bidukikije biriko birakamuka kandi biriko birarengerwa? Mbega hari indwara nshasha yandukira canke kandi ihitana abantu benshi izotuma haba ikiza c'isi yose kigahitana abantu benshi ku isi? Aho hose abantu barumva ko hari ikintu kibi cyane kiriko kiraza. Ijambo Harumagedoni rikunze gukoreshwa mu gusigura akaga kanini gashobora kurangiza isi. Iryo jambo riboneka rimwe gusa muri Bibiliya. Naho biruko iryo jambo risa n'irivuga iherezo ry'isi ryatumye haba amasinema menshi, ibitabo n'imikino y'amavideo ndetse anime. Mbega Harumagedoni ni iki? Mbega ni intambara ikomeye cyane izoba mu buseruko bwo hagati mbere yo kugaruka kwa Kristo. Mbega abantu b'Imana bazokugwa ku isi mbere y'uko iyo ntambara izwi cyane izoba. Mbega ni intambara nyayo y'igisirikare izoba ku isi hagati y'ibihugu bikomeye byo ku isi, canke n'ikimenyetso c'ikintu kinini kuruta. Ivyo mugiye kwigira hano bizerekana ico Bibiliya ivuga vy'ukuri kuri iyo ntambara ya nyuma y'iherezo ry'isi nk'uko tuyizi. Harumagedoni, ibimenyetso vya nyuma vy'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Mbega intambara ya Harumagedoni ni iki? Ni hehe Bibiliya ivuga iyo ntambara yo mu misi ya nyuma? Menya ko muri Bibiliya yose hari ahantu hamwe gusa havuga iryo zina, rikaba riboneka mu gitabo ca nyuma ca Bibiliya. Kandi babateraniriza hamwe ahantu hitwa mu Giheburayo Harumagedoni. Ijambo Harumagedoni rigizwe n'amajambo abiri y'Igiheburayo kandi yanditswe mu Kigiriki.
ijambo ar risobanura umusozi, magedo naryo rigasobanura guteranira hamwe kw'ingabo. Ivyo bishobora kwerekeza ku kibaya ca Megido, ikibanza cabereyemo intambara zikomeye mu mateka ya Isirayeli ya kera. Ni na hamwe nyene n'umusozi wa Karumeli aho Eliya umuhanuzi yagiranye intambara izwi cane n'abahanuzi ba Bayali. Ariko iyo ntambara ya Harumagedoni bizobera hagati muri Isirayeli. Kuri ubu reka turabe bimwe bimwe mu bimenyetso byo muri Bibiliya bidufasha kumenya igihe Harumagedoni yegereje. Wowe Daniyeli bika ayo majambo umatanishisha ico gitabo gushika mu gihe c'iherezo. Benshi bazoyasoma ico gihe kandi ubumenyi buzokwiyongera. Yerekanye neza k'imbere gato y'irangira ry'isi hazoba kongerekana ku ubwenge n'ubumenyi ku rwego rwo hejuru. Mbega ivyo vyoba vyarabaye? Urugero raba uburyo bwo kwiyunguruza ingene bwahindutse cane muri iki gihe ca nyuma. Mu binjana 60 byose vyaheze umuntu ntiyashobora kwiyunguruza cane mu buryo bunyarutse ko bakoresha indogoba n'utwato duto duto tutanyaruka cane. Ariko uyu munsi ingendo zahora zitwara amezi n'amezi zisigaye zikoreka mu munota umwe gusa. Impinduramatwara y'ikoranabuhanga ku bijanye n'ibitigiri yazanye ihinduka ritangaje abakurambere bacu tari bwigere biyumvira, harimo n'iterambere rikomeye cyane ry'ubuhinga bwa AI. Hari n'irindi shitwa ryimbitse kuruta gira ijambo ryerekana ukuntu ubumenyi bw'ibitabo by'ubuhanuzi bya Bibiliya buzokwiyongera. Nk'uko vyavuzwe ivyo navyo vyarabaye. Uretse abahanuzi bo mu isezerano rya kera na Yesu Kristo ubwiwe yaratangaje ibimenyetso vyinshi vy'ibihe vy'iherezo. Muzokumva inkuru z'intambara n'ibihuha vy'intambara. Ntimugahagarike umutima kuko ivyo byose bitegerezwa kuba, ariko si ryo herezo. Hazoba inzara, indwara zandukira, nyamugigima mu bibanza bitandukanye. Ivyo vyose ni intango y'imibabaro. Turashobora kwihuta kubona ko inguvu za politike n'iz'ibidukikije vyatumye isi ya none irushiriza kuba ahantu hateye akaga. Mu kiringo c'imyaka 100 gusa isi yarahuye n'intambara zibiri z'isi yose hamwe n'izindi ntambara nyinshi zikomeye, tutavuze no ku kwiyongera kw'iterabwoba mpuzamakungu. Biragaragara ko ubu buhanuzi bwamaze gushizwa. Mu gihe c'ibinyejana umuntu yashobora gusa kurasa imyambi yaka canke gutera amasasu yaka, ariko no musi dufise ibigwanisho vyo mu buryo bwa biology, shimi, mbere na nucleaire bishobora kwihuta guhonya ubuzima bwose kw'isi. Intumwa Yohani yavuze mu gitabo c'ivyahishuwe igice ca 11 ku murongo wa 18 ko hazoshika igihe Imana izohonya abahonye isi. Na Yesu Kristo ubwiwe yaravuze ko iyo kugaruka kwiwe kotebaganye ata muntu n'umwe yoba akiri muzima, kandi iyo minsi itagabanywa nta muntu n'umwe yokira. Ariko kubera batoranijwe iyo minsi izogabanywa. Ongera ko kandi ukwiyongera gukomeye kw'ibiza n'ivyaduka vyica abantu benshi, imidigito ikomeye, imiriro minini y'amashamba, ibirunga bisangangura, imyuzure ikabije, inkubi z'umuyaga zikomeye, ibihe vy'ikirere bidasanzwe. Ibidukikije ubwavyo bisa n'ibiriko birashavura kandi ntibigifise ituze. Yesu Kristo yaravuze ati, kandi hazoba imitigito ukomeye mu bibanza bitandukanye, hazoba inzara n'indwara zandukira, hazoba n'ibintu biteye ubwoba cane hamwe n'ibimenyetso bikomeye biva mw'ijuru. Hazoba ibimenyetso ku zuba, ku kwezi no ku nyenyeri no kw'isi. Amahanga azoba mu gahinda no mu rujijo, ibiyaga n'imifunda vyavyo bizosuma. Imitima y'abantu izotinya cane, izoterwa n'ubwoba no gukekeranya ku bintu bizoshikira isi. Yesu Kristo yaraburiye ko tuzohura n'izo ngorane zose, ariko ko zose azoba ari intango y'iherezo. Mbega vyoshoboka ko abantu bwabo bokora ikintu cotuma Harumagedoni itangura? Ariko mumenye ko mu minsi y'iherezo hazobaho ibihe bigoye. Abantu bazoba bakunda amahera, bihimbaza, bishira hejuru, batuka Imana, bagambararira abavyeyi babo, banduye, batagira urukundo, batagira imbabazi.
bavuga abandi batagira ukwifata, ibirandamuke n'abansi b'ivyiza. Uwabayeho muri ibi bihe by'imyaka ya vuba ntashobora guhakana gusubira inyuma gukomeye kandi guteye ubwoba kw'imyitwarire myiza mu kibano ca none. Mu gihe ca Nowa ubukazi ukwikunda no kononekara kw'imyitwarire vyatumye isi isangangurwa n'umwuzure w'isi yose. Mu buryo busa n'ubwo, ubutunzi bwinshi, ukwinezerererwa, ubusambanyi n'ubwishime vyononye imitima y'ab'i Sodomu na Gomora, vyatumye hasangangurwa n'umuriro uva mw'ijuru. None uyu munsi twotangara koko kubona ubukazi gukunda amahera n'ukononekara vyotuma haba urubanza rw'Imana? Mu gihe twegereye amasaha ya nyuma y'amateka y'isi, Satani ararekura ububeshi n'ubuhemu bwiwe bukomeye cane ku bantu. Bibiliya iratuburira ko mu minsi y'iherezo hazoba ukwiyongera gukomeye kw'ivy'ubupfumu no kwanka ivy'Imana. Mwemu yaravuga yeruye ko mu minsi y'iherezo bamwe bazova mu kwizera bagaha amatwi impwemu z'ubuhemu n'inyigisho z'abadayimoni. Umuco wo kuvugana n'abapfuye wamwe ubuzwa n'ivyanditswe uriko uragenda uhinduka ikintu cemerwa n'abantu benshi, mbere namwe mu mashengero ahasanzwe aravyemera. Televiziyo n'amasinema agaragaza ubupfumu n'ivyo guhakana Imana yarabaye akamenyero gakundwa cane cane mu basore. Naho hari ubwo bupfumu n'ukononekara kw'imyifato, Bibiliya iratubwira ko aho icaha ciyongera, ubuntu bw'Imana nabwo bwiyongera cane. Ikintu ciza muri ibi bihe vya nyuma ni ubuhanuzi bwa Yesu Kristo bwasezeranye ko imbere y'ukugaruka kwiwe ubutumwa bwiza buzobanza gukwira kw'isi yose, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovuga kw'isi yose ngo bubere icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Kera vyasa n'ibidashoboka ko ubutumwa bwiza bwoshikira ku mpera zose z'isi, ariko ubu biriko biraba ukuri biciye mu bamisiyonari, ibitabu, itangazamakuru rya satelite, imbuga ngurukana bumenyi na interineti. Ukuri kw'Imana kuriko kurakwira kw'isi yose. Ubutumwa bw'agakiza ntibwigeze bugera kure cane nko muri iki gihe. Bibiliya irerekana ko tuba mu minsi ya nyuma y'isi. Ukwiyongera k'ubumenyi, ukwikunda kw'abantu, ukutagira imbabazi, konona isi, ugudatekana kw'isi yose no kurondera inyungu mu vyo gusenga vyerekana ko iherezo riri hafi. Ibimenyetso vya nyuma biriko birashika vyihuta. Bibiliya iratuburira kandi ko inguvu zihanganye hagati y'iciza n'ikibi zizotwara isi ku ntambara ya Harumagedoni. Kuko ico gihe hazobaho amarusho akomeye cane atigeze abaho kuva isi ikiremwa gushika ubu, kandi atazokongera kubaho ukundi. Naho Bibiliya idasobanura neza ikintu nyamukuru kizotuma ivyo bitangura, irerekana ibihe biteye ubwoba bizokurikira. Ariko imbere y'uruhererekanye rwa nyuma rw'amakuba ruzosabagira isi, hazobanza kuza ubutumwa bwa nyuma bw'ubuntu buzomurikira isi yose. Inyuma y'ivyo mbona uwundi mumarayika amanuka ava mw'ijuru, isi yose imurikirwa n'icubahiro ciwe. Igihe amakuba akomeye atanguye, abakristo baguma ari intahemuka ku Mana, barakira kandi bakumva ukwiyongera kw'inguvu ziva kuri Mwemu Yera. Izo nguvu zuzuza abantu b'Imana ubutwari mu gihe bariko barashinga intahe, bariko baringinga amashengero kwihana no kwisubirako no guhamagara abazimiye ngo bagaruke kuri Kristo. Baguma bashikamye kw'ijambo ry'Imana, bagahamagarira bose kwihana ivyaha vyabo no kugamburukira amategeko y'Imana. Ubugorozi burakwiragira kw'isi yose, bugatera abapasitoro n'abizera inguvu nshasha n'umwete wo kurondera agakiza k'abantu.
Ico gihe ibikorwa vya mpwemu yera birigaragaza ku mugaragaro, ariko Satani nawe azana ububasha bw'inyiganano. Ivy'abadayimoni n'impwemu mbi zirigaragaza nk'abapfuye, zimeze nk'abakundwa bavuye mu muryango canke nk'abera bo muri Bibiliya mu bihe bimwe bimwe. Bavuga ivy'amahoro n'ivyizigiro, ariko barerekana inyigisho zirimo amakosa akomeye kandi ayobagiza. Nico gituma Bibiliya idutera akamo ko kwiyubara, kuko ari impwemu z'abadayimoni zikora ibitangaza. Mwoshobora gute kwiyumvira ivyo bimenyetso vy'ivy'ubushobozi burengeye ubusanzwe, ukuntu bigira ingaruka nini ku bantu, ku buryo bake gusa aribo batinyuka kubigwanya? Kugeza ubu abategetsi ba politike n'abamadini bagiye babura ubushobozi bwo guhangana no kwiyongera kw'ibibi n'ibiza vy'ibidukikije biriko birasiga akaga mw'isi. Igitabo c'ivyahishuwe kiravuga ko hazoba ububasha bubi buzotuma za leta z'isi zishinga amategeko agena ukuntu abantu bakwiye gusenga Imana. Ayo mategeko azobanza gusa nk'aho ariko arateza imbere ingeso nziza no kurinda ibidukikije, ariko mu vy'ukuri azoba ariko arategura isi ngo yemere ikimenyetso c'igikoko hamwe na Antikristo. Yahawe ubushobozi bwo guha ubuzima ikimenyetso c'igikoko kugira ngo ico gishushanyo kivuge kandi gitume bicwa bose abanse kugisenga. Ariko ivyo si ubwa mbere bibaye mu mateka. Mu gitabo ca Esiteri, leta y'abaperesi yategetse ko abantu b'Imana bose bicwa ku munsi runaka, kuko bamwe bari banse kwica amategeko y'Imana, ariko kubera ukwivanga k'umwamikazi Esiteri bararokowe. Murazi neza mudakekeranya igitabo ca Daniyeli igice ca 3. Umwami w'i Babuloni Nebukadineza yategetse abantu bose gufukamira igishushanyo c'inzahabu yari yakoze, ariko abasore 3 b'Abaheburayo bari bazi neza ko iryo tegeko rivuguruza itegeko rya kabiri ribuza gusenga izindi mana uretse Imana yo mw'ijuru. Abo basore babaye intahemuka ku mana yabo, banka gufukamira kirya gishushanyo. Umwami yarababaye maze abatera mw'itanura ryaka umuriro, ariko Imana mu gitangaza cayo ibakiza uwo muriro. Kandi na Daniyeli nyene nawe nyene yaterewe umugobo bw'intare igihe yanka kurenga itegeko rya mbere, yanse gusenga umwami Dariyusi. Kandi nawe kandi Imana yaramutabaye. Igitabo c'ivyahishuwe Yohana kiraduhishurira neza ko no mu minsi ya nyuma bizoba nk'uko vyabaye ku bakurambere. Bazohamagarira buri wese gusenga mu buryo bonyanga amategeko y'Imana. Kandi ku iherezo ry'ibihe ubwoko bw'Imana buzoguma bugwanira amategeko y'Imana mu gihe isi yose izoba iriko irayahonyanga. Satani azokwishishikira gushira isi hamwe kugira ngo agwanye abagumye bubahiriza amategeko y'Imana. Ico gihe niho Satani azoshira mu ngiro ububeshi bwiwe buruta ubundi bwose, kuko hazokwaduka ba Kristo b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo bayovye abantu, nimba bishoboka mbere n'abatoranijwe.
biciye muri ivyo bitangaza vy'ibinyoma no kwamamazwa gukomeye ku isi yose, amasinzi y'abantu bazoyoba mu buryo bworoshe. Bazotangura kumwakira nk'umwami w'abami n'umwami w'abami bose, umwami w'abami n'umutware w'abatware. Ivyo bizotuma haba ingaruka idasanzwe ku mahanga yose yo kw'isi. Amakuru azokwira avuga ko Yesu yagarutse kandi kaje gukiza isi. Bazomwumva asubiramo amajambo menshi Yesu yagiye avuze mu vyanditswe vyera. Ayo mashusho azoca kwiragira ku isi yose, maze abantu amamiliyoni bizere nabi ko ivyo bigaragara ku isi yose ari ukugaruka kwiwe, nk'uko ngo handitswe ngo amaso yose azomubona. Amadini menshi nayo mu nyigisho zayo z'ubuhanuzi arindiriye cyane ukuza k'umukiza. Nivyo abayahudi n'ubu baracarindiriye Mesiya, n'abayisilamu batari bake nabo nyene barindiriye kugaruka kwa Yesu. Abahindu nabo barindiriye kongera kuvuga ko Imana yabo ku ncuro ya 10 yitwa Vishu. Kubw'inyandiko z'aba Budiste nabo nyene ngo bariko barondera Metriya, ukuvuka gushasha kwa Buddha. Murabona ingene ibintu biriko birashika mu buryo butangaje, bigasa naho ari inyishu y'ivyizigiro vyabo bose n'ivyari vyaravuzwe mu bahanuzi bwabo. Ariko Bibiliya atuburira ku mugaragaro mu ca 2 c'Abikorinto 11 ko Satani mbere ashobora kwihindura agasa n'umumarayika w'umuco. Ikibabaje ntazoba ari Yesu abantu bakiriye mu munezero, azoba ari Satani yihinduye umwana w'Imana. Mu kwihindura, Satani azoshobora gushika no guhuza amadini akomeye yo kw'isi no gukomeza uburyo bwiwe bwo gusenga bw'ibinyoma. Uko niko ashobora gutuma habaho ububeshi bunini kurusha ubundi bwigeze kubaho ku bantu. Ubuhemu bwa Satani burashikira isi yose biciye mu gikundiro n'ububasha burengeye ubusanzwe. Arahuza bari batandukanye kandi akagira ingufu ku bayobozi b'amadini bo mu byiciro vyose. Benshi mu bayobozi b'ivy'imwemu baremera uwo munyabinyoma mukuru n'iyo nzira yo gusenga kw'ibinyoma asezeranya. Kubera ibiza vy'isi biriko biriyongera, abo bayobozi b'amadini babona ko bakwiye kwihutira gufata ingingo yo gutuma isi yose ikurikiza inyigisho z'uwo Mesiya w'ikinyoma. Bavuga ko ariho hashobora kuboneka umuco n'amahoro iyo abantu bose baretse kwizera ibitandukanye bakaba mu idini rimwe. Kandi ku bw'iciza rusangi abantu nibatabikora ku bushake bwabo hazoba ingaruka. Bazohagarika impari zitagira akamaro, batangure guhana abari inyuma y'amategeko. Isi yose ikirababazwa no kunanirana kwabo, ariko si bose bayobejwe. Hari bamwe bazi ko Bibiliya yaburiye kuri ubu buhemu bukomeye, kandi barazi ko intumbero y'uwo Mesiya w'ikinyoma ari ukujana abantu kure y'amategeko y'Imana. Nimugabanye umuvuduko, mwiyumvire ivyo muvuga. Dukwiye kuba maso cane igihe dusabwa guhemukira ijambo ry'Imana ngo dushaka kunga ubumwe. Aha niho kwihangana kwabera guserukira. Bitondera amategeko y'Imana bafise no kwizera kwa Yesu. Ariko si bya mbere Satani yiyerekanye nk'umumarayika w'umuco. Igihe Yesu yari mu bugaragwa kugeragezwa, Satani yamwiyeretse nk'umumarayika w'umuco azanye ubutumwa bw'ijuru. Ariko naho yari yihinduye, yatevye agaragara ko ari Satani igihe yasaba Yesu kutubahiriza ijambo ry'Imana. Ku yindi ncuro azokongera yigira umumarayika w'umuco asaba abantu kutubahiriza amategeko y'Imana. Nawe ukorera abami babiri, yokwanka umwe agakunda uwundi, canke kubaha umwe agakengera uwundi. Isi izoba igeze mu gihe cyo gufata ingingo. Yesu w'ikinyoma n'intambara y'isi izogaburamwo abantu imigabane ibiri. Abakurikiza inyigisho za Bibiliya hamwe n'abakurikiza inyigisho z'uwo Yesu w'ikinyoma, abo bazoba bahisemo ikimenyetso c'igikoko. Dutegerezwa kwiyunga tukaba umwe, kuko ibiza ni vyinshi kw'isi, ubutunzi bw'isi bukomeza busubira inyuma, amaganya yuzuye imitima yose. Ibijanye no kwizera nivyo biriko biravugwa
mu mateleviziyo, mu biganiro. Abizera ukuri kwa Bibiliya bariko barasigura imbere y'abategetsi bakomeye ivyo bashingiye ko kugira banki iyo nyigisho y'ikinyoma ituruka kuri Mesiya w'ikinyoma. Amategeko y'Imana hamwe no gusenga k'ukuri nirwo rufatiro rw'ibiganiro vyose. Babifashijwe na Mpwemu Yera hamwe n'inyandiko za Bibiliya zigishwa n'abana b'Imana, abenshi bari mu mashengero atarimo ubukiro bazoyavamwo baje kwifatanya n'abana b'Imana bakurikiza ijambo ry'ukuri. Ibintu bigeze ahatemba, isi igomba guhitamo nyimba ishigikiye ukuri canke ikugwanya. Uwanduye nashishikare yandure, n'uwuhumanye nashishikare ahumane, ariko uwugororotse naguma agororotse, n'uwera naguma buwera. Ikibazo ni twubaha ivy'Imana canke twubaha ivy'abantu, ivy'abantu bashigikiye benshi canke ijambo ry'Imana. Ivyo bizogabura isi mu migwi ibiri. Ku ruhande rumwe abashigako ikimenyetso c'Imana, ku rundi ruhande abaronka ikimenyetso c'igikoko. Gituma bose abato n'abakuru, abatunzi n'abakene, abidegenja n'abaja bashigwako ikimenyetso ku kuboko k'iburyo canke ku gahanga, kandi nta n'umwe azoshobora kugura canke kugurisha adafise ico kimenyetso canke izina ry'igikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Ijuru rizokugara umuryango w'imbabazi, kandi ubuntu bw'Imana ntibuzoba bugikora ku mitima iri mu vyaha. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuregereje cane, ariko imbere y'ukuza isi itegerezwa kubanza guhura n'ivyago bikomeye cane bitigeze bishikira isi bwa mbere. Numva ijwi rigenda rivuye muri rwa rusengero ribarira b'abamarayika ndwi riti nimugende musuke kw'isi izo nzavya ndwi z'uburake bw'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwavya rwiwe kw'isi, abantu bafise ikimenyetso ca gikoko bagasenga igishushanyo caco bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Ibindi vyago bitandatu navyo bizoca bikurikira vyihuta. Ibiyaga n'inzuzi bizohinduka amaraso, uwundi mumarayika asuka urwavya rwiwe ku mazi yose ahinduka amaraso. Izuba rizohabwa ububasha bwo guturira abantu ku rwego rwo hejuru, abantu bashe bumva ubushuhe burengeje, kandi umwiza w'umuzitanya uzotera igisagara aho igikoko kiba, uruzi Efurate narwo rukame. Muri Bibiliya ugutera kw'ibikomere kwasiguye ugutabarwa kw'Abayuda bakuwe mu bunyagano bw'i Babuloni. Muri ubwo bubabare hazoba hari imigumuko iteye ubwoba. Muri ico gihe c'ivyago, abizera ukuri bo bazoba bari mu bibanza vyiza bikingiwe n'abamarayika, abandi bazoshirwa mu mabohero, naho bazoba birengagijwe n'abantu, ariko Imana ntizoba yabibagiye. Ariko ivyo vyose bitarabaho, bazobashorerako amaboko babahame, babashengerane mu masinagogi, babashirishe mu mabohero, babashengeze ku bami no ku baganza. Abizera b'Imana barakingiwe ivyago nk'igihe Abisirayeli bakingigwa abana b'imfura babo ntibapfa muri Egiputa. Bazobagirira nabi, ariko uwihangana gushika kw'iherezo niwe azokizwa. Noneho abizera b'intahemuka baca mu gihe giteye ubwoba co kwisuzuma mu mitima yabo. Ico biyumvira cane niki? Mbega turi mukuri imbere y'Imana? Mu mpera bararonka amahoro mu mutima mu kwizigira amasezerano y'Imana. Abandi bashishikarijwe na Kristo w'ikinyoma, intwaro zitandukanye zo kw'isi zisohora itegeko rigwanya bose bubahiriza amategeko y'Imana. Gihabwa guha ico gishushanyo c'igikoko guhumeka, ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cicishe abatazogisenga bose. Abazimiye bari mw'ishavu ryinshi bizera ko icizigiro cabo conyene co gukwira ivyo vyago bikomeye ari ugukuraho ababagwanya. Hafata ingingo yo kurondera no kurandura abantu b'Imana bagumye bashikamye ku vyanditswe no ku mategeko y'Imana. Ubu ibintu vyose birateguwe ku ntambara ya Harumagedoni.
bazobaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzobica wese azogira ngo agiriye Imana ikimazi. Naho uyu munsi bisa n'ibidashoboka, Bibiliya iravuga ko igihe kizoza aho abantu bose b'Imana b'intahemuka bazoshikirwa n'itegeko ryo kubica bose ku isi. Mugenzi, bari hano bariko baragenda muri aka karere. Mugenzi, nimubarondere n'ingoga mubazane hano iwanje, bashobora kuba babonetse muri aka gace. Nimwihute mubarondere no mu kindi gice. Bamwe muri mwebwe muze tujane, dutegerezwa kubaronka ubu nyene. Nimwihute bagabo mubarondere. Mugenzi, bari hano baratubonye, twiruke. Nimubafate, turica aba bakristo uyu munsi. Nimuhagarare, nimureke aba bakristo ngo baducike, mubahagarike ingo duce muri iyi nzira. Turaza kubica mwabana mwe, naho muhungira ubu. Nimuhagarara aho nyene, nimubafate. Ico gisato gigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kigwanya wo mu ruvyaro rwiwe. Basigaye bitondera ivyagezwe n'Imana, kandi bafise ibishingira Yesu nahe. Mu gihe abizera b'intahemuka barondera ahantu kure kandi hitaruye kugira binyegeze, ababi barakwiragira ku isi yose babarondera atakugabanya kugira ngo bafate hanyuma barandure burundu abana b'Imana. Abazimiye baramaze kwirukana burundu mpwemu w'Imana mu buzima bwabo, none ubu abamarayika baguye nibo basigaye babaganza. Raba hariya, none nkungaho mwebwe muriko mukora iki? Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Mu gihe c'umwijima mwinshi cane, icizigiro cari kimaze igihe kirekire gitegerejwe kizoshika kibukuri. Ijwi rikomeye ry'Imana rirumvikana rivuga riti, birarangiye. Ijwi rikomeye rimeze nk'inkuba rinyiganyiza ijuru, hanyuma haba umutigito ukomeye cane utigeze ubaho nk'uwigeze kubonwa n'abantu. Abana b'Imana babona umucunguzi wabo hamwe n'intebe yiwe y'ubwami n'abamarayika bamuherekeje baza kubajana imuhira. Iharazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo ku isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Ibi si ukwiyadukiza kw'ibanga nk'uko mushobora kuba mwaravyumvise. Umuntu wese ku isi azibonera iki gikorwa gitangaje, kandi benshi bazogitinya cane. Ababi bazogerageza guhunga baja mu mabuye no mu vyobo, bazoba baruhira ubusa kwinyegeza imbere y'umwami w'abami ariko araza. Kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mw'ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazobanza kuzuka. Inzamba ikomeye irumvikana ivuye mw'ijuru, kandi ijwi rikomeye ry'umukiza rihamagara abera basinziriye bo mu bihe vyose ngo bazuke.
abana batandukanye n'abavyeyi babo kubera urupfu n'ingorane bazokongera kubonana. Imibiri yabo y'ubwiza ihindutse irabagirana kandi idapfa itazokongera gutandukana ukundi. Kw'isi yose abera benshi barazuka bava mu mva zabo mw'ivu. Ubu barabonwa bambaye imibiri y'ubusore y'ubwiza idapfa, nta kimenyetso c'indwara canke ubumuga kibabonekako, maze baraduga mu kirere gusanganira umukiza wabo. Maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Hanyuma bamaze guca mu gihe c'amakuba nabo barahindurwa, isi yose igahungabana hasi yabo. Abacunguwe bo kw'isi baraduga hejuru y'iyo yononekara, barazamurwa kugira ngo basanganire umukiza wabo mu bicu bari kumwe n'abamarayika. Agahinda, icaha n'imibabaro vyose vyasigaye inyuma yabo burundu. Igihugu c'abatandukanya n'umwami wabo carakuweho burundu. None ubu babona Imana yabo n'abamarayika bo mw'ijuru imbona nkubone. Niho wa mugarariji azohishurwa, umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka kukuza kwiwe. Mu gihe c'ukuza kwa kabiri akaduruvayo gakwira isi yose, hagati y'imiyaga imiravyo y'impwemu mbi ziratonoma, imitigito iranyeganyeza isi, ibiyaga birabira, ibigwa birazimangana, kandi ijuru ryijimye risuka amabuye y'urubura manini cane. Ibisigarira vy'ababi bisanzaye kw'isi yononekaye. Ku ncuro ya mbere kuva isi kiremwa, isi iba isigaye ata muntu n'umwe ayibamwo. Abishwe n'Uhoraho bazohera ku mpera y'isi bashike ku yindi. Ntibazoririrwa canke ngo begeranywe canke ngo bahambwe, bazoba nk'intabire yometse ku misozi. Satani gusa hamwe n'abamarayika biwe baguye nibo basigaye bashikirwa n'ingaruka zo kugarariza kwabo. Bakikujwe n'isi bononye, Satani n'abamarayika biwe bisanga baboshwe ku isi mu kiringo c'imyaka 1000. Baba bafunzwe kuri iyi si yijimye yononekaye kandi atabuzima. Verso zimwe za Bibiliya zita ico gihe ikuzimu. Muntu umumarayika amanuka avuye mw'ijuru afise urufunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere niyo mugwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimara imyaka 1000. Ari wenyene hamwe n'impwemu ziwe mbi. Satani ategerezwa gusa kurindira no kwiyumvira igihano ciwe kizomugerako. Impande zose babona ibisagara vyononekaye, amashamba yatuyiwe n'amagufa yumye. Ivyo vyose ni ingaruka z'intambara yiwe yagwanye n'ijuru. Baboshwe nk'aho bari mu kuzimu kwagutse kudafise iherezo, atanumwe wo kuyovya canke gushuka. Umwasi ari mu mubabaro mwinshi cane. Mu gihe Satani n'abamarayika biwe basigaye biyumvira ivyabo bizobashikira, abacunguwe bariko banezerwa mu bwiza butovugwa bw'ijuru. Ni kuki ibi bitangaje cyane? Sishobora kwizera ko turi hano. Ivy'ijisho ritigeze kubona, ivy'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, vyose Imana yabiteguriye abayikunda. Abantu barahura n'umunezero wo gusubira kubonana n'ababo batandukanye mu bihe bigoye vyabo kw'isi. N'abankana kera ubu barahuye imbona nkubone, bafise imitima yahindutse, bagasangira inkuru zitangaje zo kugira ukwihana no guhinduka. Umumarayika arambarira atandika uti hahigwa batorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana.
noneho bicaye ku munsi mukuru ukomeye w'ubugeni bw'umwagazi w'intama, uwo munsi mukuru w'ibihe byose, aho bazofungura ibyo kurya biryoshe kuruta ibindi byose byateguwe n'umwigisha nyakuri w'ibyo guteka ari we Yesu Kristo ubwiwe. Imeza nziza y'ijuru iriko ibifungurwa byo mu ijuru irabashyizwe imbere. Imiryango n'abagenzi bicaranye hamwe ku nshuro ya mbere kuva bavuye mu isi. Bamwe batandukanyijwe n'urupfu, ubu baranezerewe cyane ko bongeye gusubira kubonana ubuziraherezo. Ariko umunezero uruta iyindi ni igihe abacunguwe babona umukiza wabo imbonankubone. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajyana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Hanyuma bacunguwe bayoborwa n'abamarayika babarinda ku isi, baja mu mazu meza bateguriwe na Yesu. Buhoro buhoro abamarayika bazosubiza ibibazo byinshi bafise ku buzima bwabo bwo ku isi. Bazobona neza ukuntu buri cemezo gito n'amasengesho y'ukuri y'abandi vyagize ingaruka ku buzima budashira. Intambara z'imwemu zitabonwa n'amaso zariko ziraba iruhande yabo zizohava zisobanuka neza. Kandi ukuntu ingaruka z'ivyo bakoze zagize ico zikoze ku buzima bw'abantu benshi. Hanyuma Imana mu gikorwa cyo kwerekana ukuri kose ku mugaragaro ibatumira kugira ngo babe abacamanza. Ibashyira imbere inyandiko zose z'abazimiye. Ivyiyumviro vyihishije by'abazimiye biragaragara neza. Impuzu bapfutse ibakugwaho. Werekana intambara z'imwemu ziba ku mutima w'umuntu wese. N'ivyo abamarayika baguye bakoze n'icabateye kugumuka biraboneka neza. Nimuzi yuko abera aribo bazocira bise urubanza. Ukuguruka no kugaragara neza kw'imico y'Imana muri iki kintu biratangaje. Ivyanditswe by'abazimiye birasuzumwa neza n'abandi bantu bigeze kubaho bazi kandi batahura ingorane z'ubuzima bwo kw'isi. Amajambo yose n'ibikorwa by'abazimiye bipimwa hakurikije ijambo ry'Imana, kandi mu mpera ubutungane bw'urubanza baciriwe rurashimangirwa. Mbona intebe z'ubwami, mbona bicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira inaye Yesu baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Igihe kigenda kirahita, umukiza w'isi azomarana umwanya mwiza n'umuntu wese ari mu ijuru. Bose baranyuzwe kuko Imana yakoze ibyo ishoboye byose kugira ngo ikize abantu. Mu nyuma ku mpera y'imyaka 1000, Yesu Kristo n'abacunguwe bitegura gusubira ku isi. Igihe kirashitse ko Satani n'abamarayika biwe n'abazimiye bahura n'ingaruka za nyuma z'ivyo bakoze. Vuba abicisha bugufi bazoragwa isi, ariko Satani ntaracika intege. Icizigiro ca nyuma c'intambara ya Harumagedoni kiracari imbere. Inyuma y'ico kiringo c'imyaka 1000 c'ikiruhuko co mw'ijuru isabato, Yesu Kristo n'abacunguwe hamwe na Yerusalemu shasha baza ku isi. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha wuru kuva mw'ijuru ku Mana, witeguwe nk'umugeni asharirizwa umugabo wiwe. Mu gihe ico gisagara kiro kiregera hafi y'isi yasigara ari kuzimu, Yesu Kristo ategeka abapfuye bariho mu bihe byose kuzuka bava mu mva zabo. Abatigeze bakizwaho mu bihe byose no mu bice byose by'isi bahagarara imbere y'Imana. Abazimiye bazugwa bafise ya mibiri yabo isanzwe ishobora gupfa bari bafise imbere y'uko bapfa.
kuri uwo munsi azohagarika ibirenge vyiwe ku musozi Herayoni werekeye Yerusalemu ahahera iburasirazuba. Uwo musozi Herayoni uzotemukamwo kubiri uhereye iburasirazuba ugashitsa ahaherereye iburengerazuba. Uzocikamo uruhomoka runini cane, igihimba c'uwo musozi kizokikumira uburaruko, ikindi cikumira ibumanuko. Mu gihe Yesu azoba ariko aramanuka, ikirenge ciwe kizokora ku musozi Herayoni. Umutigito ukomeye uca utandukanya uwo musozi, hama hahinduka ikibanza kinini gisanzaye. Yerusalemu mushasha, igisagara kinini c'Imana kimanuke kivuye mw'ijuru, kandi umushinge waco ushikira kuri ico kibanza Yesu yateguye. Satani azosohoka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakuranirize hamwe ku ntambara. Biratangaje cyane kubona Satani ashobora kwegeranya ababi kugira ngo bagerageze mu buryo bw'iherezo gufata igisagara c'Imana ku nguvu. Mu migwi yabo harimo abaserukizi bakomeye ba gisirikare n'abagaba b'ingabo nka Alexandre Robert, Jules Caesar na Napoleon Bonaparte. Abantu bo mu bihe vyose bazokoresha ubumenyi bwabo bahurije hamwe kugira ngo bitegure ico bita intambara ikomeye kuruta izindi zose. Iki nico gice ca nyuma c'intambara ya Harumagedoni. Bibiliya yita izo ngabo nyinshi Gogi na Magogi izina ry'ikigereranyo ry'abasi ba kera b'abantu b'Imana. Hanyuma Satani atanga itegeko ryo kugaba igitero ku gisagara. Ingabo nyinshi cyane zitigeze zikoranwa n'umutegetsi n'umwe wo kw'isi kuva intambara zatangura. Ubu ziriko ziratera zija imbere zigana umugwa wa Yerusalemu mushasha. Mu gikorwa ca nyuma co kugarariza, abazimiye berekana ko imitima yabo itahindutse. Iyo vyoshoboka bokura Imana ku ntebe yayo y'ubwami bakigarurira igisagara ceranda ku nguvu. Ntibatahura ko intambara yabo y'ubugome yamaze gutsindwa mbere y'uko itangura. Umunsi w'urubanza urashitse, baraduga kw'isi yose bakikizaho ingabo z'abera zishagaje na ca gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mw'ijuru urabarigata. Mu kanya gato hejuru cyane y'ico gisagara umwami aragaragara ari ku ntebe yiwe y'ubwiza. Ivyiyumviro vyose vy'intambara vy'ababi bifise intege nke bihagarikwa ubwo nyene. Mbona intebe niniya yera, mbona n'uwivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyahora ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingurugwa, kandi ikindi gitabo kirazingurugwa, nico ca gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza zanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Mu gihe bagize ubwoba imbere y'ubwiza bw'Imana, baca bibutswa ubuzima bwabo babayemwo kw'isi. Abazimiye baramenya cane n'umubabare ivyaha vyose bakoze. Bibuka igihe cose bahagaritswe n'ijwi ry'umutima wabo, n'igihe cose bahinze ijwi rya mpwemu yera yabinginga. Bamwe bari barapfuye bizera ko bashoboye guhisha ivyaha vyabo vyo kwica, ubusuma, ubushurashuzi ku bantu bose. Bashikirwa mu buryo bubabaje n'ivyavuzwe na Yesu Kristo muri Luka ikigabane ca 12. Nta kintu na kimwe gipfutse kitazohishurwa, kandi nta kintu gihishijwe kitazomenyekana. Mu gihe ishusho y'ubuzima bwabo izoba iriko bagarukamo nk'ivyabaye vyose, umutima w'umuntu wese wazimiye uratahura neza ko yihitiyemo kwanka agakiza. Birababaje cane. Amahoro n'umunezero vy'abo bari mu gisagara ntibizokwigera bibabera ivyabo. Ikibazo cyo kwiyebura n'agahinda kenshi bazogira birenze amajambo umuntu yokoresha kubivugamo. Abagarariji ntibashobora guhakana ubutungane bw'Imana mu kubacira urubanza ko bafise icaha. Bose hamwe barasemera bati, inzira zawe nizigororotse kandi nizukuri, ewe mwami w'abera. Hanyuma bagwa bubamye basenga umutware w'ubuzima, ariko umutima wa Satani wo ntuhinduka. Mu gikorwa ca nyuma co kwiheba, Satani agerageza kwegeranya ababi kugira ngo bagabe igitero ca nyuma ku bwami bw'Imana. Izo miliyoni zidaharurika zimaze kumenya ko yazihenze ntizizosubira kumwubaha.
mu rujijo rwinshi n'ishavu ryinshi baramugarukiye baramugwanya bagwanya na bagenzi babo. Ico gihe intambara ya Harumagedoni izoba igeze ku ndunduro yayo, atanteguza umuriro n'amazuku bizogwa bivuye mu ijuru. Isi ikirasama maze umuriro ucuraduga uva mu vyobo vy'inkingi z'ubushuhe bwinshi buri munsi y'isi. Kandi igihe umuriro w'ijuru waturira abanyabyaha, abagororotsi bagumye batekanye kandi bari mu mutekano imbere y'amarembo ya Yerusalemu shasha. Kandi umugwanizi yabazimiza atererwa muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku kirimo ca gikoko, nawe amuvugishwa w'ibinyoma bazobabazwa ku murango no mw'ijoro ibihe bitazoshira. Igihe umuriro utunganya isi, abanyabyaha bose bazohanwa nk'uko ibikorwa vyabo vyari biri. Nta munezero uzoba uri mu mutima w'Imana ku kurandurwa kwabo, bari ibiremwa vyayo. Ariko bahisemo guhitamo impembo y'icaha aho guhitamo ingabire y'ubuzima budashira. Igihano c'icaha ni urupfu. Ku musaraba Yesu yababarijwe ico gihano ca nyuma mu kibanza c'abemera kwiyegurira ikimazi ciwe. Ariko mu vy'ukuri birababaje, abazoba barazimiye bazoba baranse iyo ngabire kandi bagomba kwikorera ubwabo ico gihano kibi cane c'icaha. Iherezo umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, niko Uhoraho nyene ngabagize. Ababa mw'isi n'ijuru bose bazoduza amajwi yabo bahimbaza Imana yabo, bayishimira ko ubutegetsi bwa Satani bw'iterabwoba burangiye ibihe bidashira. Hama amahoro y'isi n'ijuru bimaze gushingwa ubudasiba, Imana ihindukiza ivyiyumviro vyayo ku kurema ijuru rishasha n'isi shasha. Mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mu nyuma isi imaze kwezwa n'umuriro, maze Uhoraho atangura igikorwa ciwe gitangaje co kurema bundi bushasha. Abacunguwe bariko baritegereza n'igitangaro, umukiza asubira gukomeza igikorwa ciwe co kuba umuremyi. Uko ushobora kwiyumvira ijuru riba ryiza gute, rizorenza kure cane ivyo ushobora gusobanukirwa. Isi idafise ububabare, umubabaro canke urupfu, yaremwe n'urukundo rutagira iherezo, ubwiza n'ubutungane. Ivyaremwe nta gutakaza kw'amazi bizosubira guhura nako, bizoba vyuzuye ubuzima bwinshi. Ibiremwa vyinshi vyiza kandi bitangaje vyo mu moko yose bizoba mu mahoro biriko birasuzuma iyo paradizo nshasha yavyo. Akayaga keza kazoba gatyoroye kandi kanezereje. Isi izoba nk'ahantu hanini herekana ubuhinga bw'Imana butangaje bwo kurema. Ibimenyetso vyose vy'icaha n'ivy'umubabaro vyose bizoba vyagiye burundu. Ntibizokwigera bibaho k'ubwikunzi butwara imitima. Nta na rimwe ukundi abantu bazosubira kuja guhamba, ntibazosubira kubona ihohoterwa canke guhura n'ubwigunge, indwara canke urupfu. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Ntibasubiye kuganzwa n'igihe gito c'ubuzima. Abana b'Imana badapfa ubu baridegenza kugira bashike ku migambi yabo myiza kandi yo hejuru cane.
ugukurikirana ubumenyi budashira kurahimbara kandi kugakomeza ubwenge. Abacunguwe ntibacuganiye ku isi gusa, ubu baridegembya bakagenda mu ijuru no mu yindi mibumbe, basuzuma ibitangaro vy'isi n'ijuru bitagira iherezo vy'Imana. Ijuru ni ahantu hari amahoro n'ubwumvikane bitagira agasembwa, aho urukundo ku Mana no ku bandi rutagira agasembwa. Umutekano w'isi n'ijuru uruzuye. Yerusalemu nshasha arico gisagara c'ingenzi, ibiremwa vyose bihaba biranezerwa biri munsi y'ubutware bw'urukundo rw'Imana. Abacunguwe bakize kuranduka ibihe bidashira basangiye ubumwe budasanzwe n'umuremyi wabo, ubumwe ibindi biremwa vyo mw'ijuru bidashobora gusobanukirwa mu buryo bumwe. Igihe icaha n'abanyabyaha bimaze kurandurwa burundu, hari ikimenyetso kimwe gusa gisigaye cibutsa ukugumuka kwabaye. Yesu, wabaye iki mu biganza vyawe? Ico kimenyetso ni inkovu zo mu biganza Yesu yahawe mu mibabaro y'agakiza k'isi. Igihe umunsi ukurikira uwundi w'umunezero w'ibihe bidashira, ivyibutso vyose vy'umubabaro n'akababaro biragenda bikazimira mu muco w'ubwiza butangaje bw'ijuru. Bibiliya isezerana ko ubwo bwami bushobora kuba urugo rwawe ibihe bidashira. Nukuri, ariko utegerezwa kubihitamwo ku bushake bwawe no kuvyakira ubwawe. Kuruta ibindi vyose, Imana ishaka kuzobana nayo kuri iyo si izoba nshasha. Ndakwinginze, hitamwo kuza kuri yo uno musi. Ni ingingo utazokwigera wicuza. Mu vy'ukuri ndagomba kugutumirira ngo dusengere hamwe ubu nyene, uyisabe kuyegera no kuyakira. Mana Data, ndagushimira urukundo rwawe rutangaje n'igitambo wagize ku bw'ivyaha vyanje. Nizeye ko wapfuye ukongera ukazuka kugira ngire ivyizigiro n'ubuzima budashira. Ndagusaba ngo uyobore umutima wanje kandi unyobore mu buzima bwanje. Ushire hafi yawe uko bukeye n'uko bwije. Ndagukurikiye nka mugenzi wanje n'umukiza wanje, kandi ndipfuza gutegurwa no kwitegura kugaruka kwawe vuba. Ndagushimiye ko wumvise isengesho ryanje n'isezerano ry'ubuntu bwawe bwinshi. Mu izina rya Yesu, amen.